Abakozi bo mu bisata hafi nka vyose vyo muri ivyo bitaro vyegukira ishengero Pentecote ryo mu Kayogoro ni mu ntara yahoze yitwa Makamba bavuga ko bamaze amezi 4 badahembwa. Bamwe baganiriye na Radio RPA bavuga ko icitwa mpinga yanje ari kimwe mu biriko birahombesha ivyo bitaro. Ubuhoho nibara tumaze amezi 4 tudahembwa. Abakora amaserivisi yose nk'ubu duheruka guhembwa haciye amezi 4 namye twahembwa ca gatatu c'umushahara nibara n'igihumbi c'itanu sikende. Umupasitori aje kwivuza n'uwiwe bo ntibariha ibitaro barihira 50 kwijana, urusengero kabarihira 50 kwijana. Umuntu mutoya niwe yarakwiriye gutangirwa amahera na eglise ariko akamara amazi abapasitori vyose bavyikumiyeko. Iruhande y'ico kiringo giheze badahembwa, abo bakozi bavuga ko hari ubusumbasumbane bukabije bw'imishahara, aho usanga abafise impamyabushobozi zisanzwe barusha abafise izisumbuye. Iruhande kandi yo guhabwa imishahara y'intica ntikize, abo bakozi banategekwa gutanga ikigira 10 mu rusengero rwa Pentecote kuri iyo mishahara nyene y'intica ntikize. Mu guhemba abakozi rero hari igitangaza, umukozi wese uko ahembwa nahembwa kubera diplome yiwe ahembwa uko azwi n'uwamuzanye. Bagaca rero ico gihe umutanga amahera usanga turasomvye umu ade bivanye n'uwamuzanye, bagaca bakubwira bati ku mushahara uzotanga ikigira 10. Ikindi naco umukozi nawe agaca atanga ikigira 10 ku mushahara bamuhembye, ugaca usanga n'intica ntikize. Amakuru avaho kuri ivyo bitaro abandanya amenyesha ko hibonekeza n'ayandi manyanga menshi na cane ashingiye kwitunganywa ribi ry'ivyo bitaro. RPA ntiturashobora kuronka abaramutswa iryo vuriro kugira batange umuco kuri iyo myidogo y'abo bakozi.